Mu gihe ubuzima bwo mw'isi y'iki gihe buriko buragenda buba akayoberabashinga cane cane ku basore baba bipfuza gushinga urugo kugira umuryango cane cane muri Afrika. Aha muri Afrika ho vyamaze gufata iyindi ntumbero ku buryo ubushakashatsi buvuga yuko inyuma y'imyaka 15 canke 25 abasore bazoba bakora bimwe bita ubukwe canke mariage bazoba ari 40% muri Afrika. Kuko ngo gutegura ubukwe no kuronka inkwano bigenda biba akayoberabashinga. Ariko nubwo biruko hari ibihugu aho umugabo canke umusore iyo arongoye umukobwa waho ahembwa canke agahabwa imfashanyo na leta bitewe n'abagabo bake mw'ivyo bihugu. Iyi ni projet usanga yashinzwe n'amareta amwe kugira ngo ashobore guteza imbere ibihugu vyabo. Bakavuga ko bashaka guteza imbere uruvyaro rwabo ku buryo usanga ibihugu vyinshi bifise abakobwa benshi kurusha abagabo. Rero bakaca bashishikariza abo bagabo canke abasore gukora ubukwe n'abakobwa babo kugira ngo ntibaze bagenda akagirire baze bisange mw'isi ata abantu bagisigaranye babo. Mw'ivyo bihugu rero kurongora babifata nk'amahigwe atari uko iwacu kurongora tuyifata nk'umutwaro canke tuyifata nk'umunaniro. Ariko abantu bamwe bakibaza bati ni gute ahandi kurongora baguca amananiza ahandi ariko bikaba nkaho ari akazi, wamara kubikora bakakumenya vyose ugahembwa bikaba nkaho ari akazi. Woba wipfuza kuzoja mu mahanga kuronderayo umugore canke kuja mu mahanga ugashaka imibereho? Hari ibihugu bitanga amafaranga ku musore wese arongoye umukobwa aba mw'ivyo bihugu. Ico usabwa no gukundana n'uwo mukobwa waho ukamurongora, buri kwezi bakaguhemba amafaranga kugira ngo ushobore gutunga umukobwa waho. Ariko itegeko usanga rigenga ibi bihugu nuko urongora uwo mukobwa ariko mukaba mw'ico gihugu, nturekuriwe kwimuka, uraza ukabaho ugasaba ko urongora umukobwa waho hama ukaba mw'ico gihugu ufise n'umukobwa wabo, hama ibisigaye bakakumenya vyose. Uyu munsi tukuzaniye ibihugu 5 bihemba umusore wese arongoye umukobwa wabo canke umukobwa wa mw'ico gihugu vyemewe n'amategeko. Kwa kundi ugenda muri commune canke ukagenda ahantu muri leta ugasinya ukavuga ati abaye umugore wanje, hanyuma ukavuga ati kandi tuzobaha nyene, leta ikaca igufasha ibintu vyose bikenewe kugira ngo urongore utunge n'umugore. Ikaze kuri G4G. Ku mwanya wa mbere turahasanga igihugu ca Romania. Iki gihugu giherereye hagati y'Uburayi na Aziya, ariko n'ici Burayi, aha ndavuga Europe. Iki gihugu kigira abakobwa beza kandi benshi nkuko muriko murabona muri iyi video, kandi abenshi nta bagabo bafise kuko usanga no muri guverinema yabo haba higanjemwo igitsina gore cane. Ariho baje gutora iri tegeko ryo kumva bofasha umuntu wese yifuza gutwara umukobwa waho, ko n'abakora muri iyo guverinema benshi nta bagabo bagira. Guverinema y'iki gihugu igerageza korohereza umugabo ava mu kindi gihugu ashaka kwimukira muri iki gihugu kubera abagabo baho ari bake. Bakongera ko bakanagushishikariza ko ushobora gutwara umugore wabo canke umukobwa wabo kugira ngo bagufashe vyose, ariko itegeko rikavuga yuko utegerezwa kuba mw'iki gihugu. Aha ubikoze uba wemerewe ibintu vyose kugira ubane n'umukobwa wabo. Uhabwa inzu y'ubuntu yo kubamwo n'umutahe wo gutanguza business. Leta igusabira ideni muri banki ugakora business yawe. Iyo bishitse ugahomba uri mw'ico gihugu bigaragara, leta yishura iryo deni ikongera ikaguha ayandi mahigwe. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu ca Peru muri Amerika y'Epfo. Aha ndavuga muri Amerika Latine. Ahantu haba ico bita urukundo rudasanzwe, kuko iyo ukunzwe n'umunyaperukazi ni nk'ijuru rito. Ushobora kwibaza ko yasaze canke bamugutumye. Impamvu ngo nuko abagabo ari bake cane, ku buryo kubona umuntu akubwira ngo ndagukunda canke ku buryo kubona umusore akubwira ngo ingo tuje kubana biba bigoye cane. Rero iyo biramutse bishitse mugakundana n'umukobwa w'umunyaperukazi canke akagukunda, amera nk'ikimata kuri wewe. Kandi bivuga yuko abakobwa bigoye yuko bava mu rugo mu gihe bamaze kurushikamwo, kuko baba bazi ingene bigoye kuronka uwundi mugabo.
leta yabo ishishikariza abagabo benshi babimukira kuza kwimukira muri iki gihugu bagasaba ubuhungiro kugira ngo bashobore kubana n'abakobwa baho. Iyo uramutse rero ukoze ubukwe n'abakobwa baho, leta igufasha buri kantu kose, hanyuma ikongera ikakurihira kwa kwezi kwa buki. Ibaze uri ku mucanga n'umuntu mukundana kandi atana amahera 5 warishe, ingene biba biryoshe. Iki gihugu kizwiho kugira abakobwa beza baseka neza b'uburanga kandi abakobwa bazi gukunda. Rero iki gihugu naco gifise iyi systeme yo guhamagarira abantu kubana n'abakobwa babo kugira ngo bashobore kurondoka ntibaze bazimangane. Ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu ca Estonia. Iki gihugu giherereye i Burayi, ndavuga muri Europe. Ni igihugu ciza cane, gifise amazi, amashamba y'iratiro, gifise n'abakobwa beza ngo bafise amaso meza, ngo ya maso usanga yera, badasa na babandi baba bacanye mu ziko. Rero iki gihugu nubwo gifise abakobwa beza, ngo gifise abakobwa benshi gusumba abagabo, kandi abagabo muri icyo gihugu baba bari busy cyane n'ubuzima, ko biba bigoye yuko bagira bimwe bita mariage canke barongora. Rero iki gihugu kiba gifise systeme yo gushishikariza abimukira b'abagabo kuza muri ico gihugu kuhaba, kandi iyo uri umwimukira w'umugabo biba vyoroshe cyane ko baguha ubuhungiro gusumba umugore, kuko baravuga ati umugore n'ubundi ntacaje kudufasha, aje kudutwara abagabo basanze hano. Ariko iyo usanzwe uri umugabo barabigufashamo cyane, bakongera bakagushishikariza kubana n'umukobwa wabo kugira ngo bashobore kugufasha, hama uture muri ico gihugu babone kurondoka. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu ca Mexique. Mwese muzi iki gihugu nico gihugu ca mbere kiri mu bihugu vyoroshe kuronka mwo ubuhungiro mu gihe usavye ubuhungiro, kubera ko abasore benshi bambuka rwa rukuta ruhagabura babona Amerika bagenda kurondera ubuzima muri Amerika. Iyo ugiye ugahungira muri iki gihugu ukavuga ati ndashaka ubuhungiro, biba vyoroshe cyane. Rero iki gihugu gishishikariza abagabo canke abimukira b'abagabo kuza kuba muri iki gihugu kugira ngo bashobore kurongora abakobwa babo, kubera ko abasore babo benshi ico gihugu bakagenda muri Amerika kurondera ubuzima, bagiye kwisanga basanga umubare w'abakobwa amaze kuba munini cyane gusumba abagabo, kuko abagabo b'inguvu canke abasore bahunga iki gihugu bakigendera. Rero leta yashizeho iyi systeme kugira ngo bashobore gutuma abasore babo bahaguma kugira ngo barongore abakobwa babo, ariko navyo batakuwa amazi. Ariko baci batangwa gushishikariza abimukira bava mu bindi bihugu kugira ngo baze mu gihugu cabo barongore abakobwa babo, kugira ngo leta igufashe mu buryo bumwe canke ubundi kugira ngo ushobore kubana n'umukobwa wabo, kuko basanze uko imyaka itera imbere bazosanga basiganya igihugu c'abagore gusa, abagabo baregiriye muri Amerika, kuko n'abagenda ntibagaruka baca basabira y'ubuhungiro. Rero namwe basore, nimba wipfuza umukobwa w'umuzungu, unyarukire muri Mexique, ho biroroshe cyane. Ku mwanya wa 5 ariwo wa nyuma haraza igihugu co mu Burusiya. Reka dukubitire kwa Vladimir Putin. Igihugu kizwiho kuba gifise abanyagihugu bangana imiliyoni 140, ariko abagabo bakaba bangana imiliyoni 60, ku bagore bangana imiliyoni 80. Urumva yuko barenga ko imiliyoni 200. Iki gihugu iyo ushoboye gushika muri iki gihugu karonka umukunzi, ukemeranya ko mugiye kurushinga, leta ikavyemeza ukavuga ko utazokwigera uva muri ico gihugu, leta igufasha kuronka inzu uzobamwo, hanyuma ikaguha n'amafaranga yibanze kugira ngo ushobore kuba muri ico gihugu. Kandi abakobwa muri iki gihugu bazwiho kubaha cyane abagabo no kubaha imiryango bakomokamo. Iyo rose amahirwe yo kubana n'aba bantu biba vyoroshe cyane yuko ushobora gutangura ubuzima, ariko nuko utaba wemerewe kuzova muri ico gihugu mugende kuba ahandi mu kindi gihugu, kubera yuko ntibabikunda. Kandi iki gihugu ni kinini bivanye n'abanyagihugu bakibamwo, abanyagihugu ni bake cyane. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Nimba nawe umusore ufise gahunda yo kuzotembera mu mahanga ugashaka gushingayo urugo, uzutembere ibihugu 5, bizokorohera cyane gutangura ubuzima. Je wumva iro ijifu kuri Gfg, mwandanye mukora subscribe. Murakoze cyane.